Buja Music Award 2019 yari ifise amakategori menshi cyane gose kandi tubiravye neza en 2019 l'industrie musicale, l'industrie ya entertainment mu Burundi yari ku rwego vraiment yari ifise vibe, c'est-à-dire izo catégories zose zarimwo compétitivité, zarimwo créativité, zarimwo innovation. Donc après 2020, après Covid, twese tumaze kugwara tugasinzira imipaka bakugara harabaye ibintu byinshi harashoboye no guhagarara byinshi mu bikorwa byakogwa ico gihe. Donc muri iyi myaka itanu byarafashe umwanya kugira ngo basubire kandi kugira ya vibe, basubire kugira ya creativity, kubera ko imbuga novuga ntizagiye zuguruka n'ama opportunité yagiye yuguruka buhoro buhoro. Bica bisigura ko kuri uno munsi en 2024 uri kurambwira nshiremwo MC, shiremwo best dancer, shiremwo n'izindi zitandukanye mutabonye, il faut kuraba yuko muri BMA turafata critère ya competitivité. Est-ce que iyi catégorie bano bantu tugira nominating kweri barabikwiriye, kweri bariko barakora, barafise kwanza platform yo gukora? Kubera ko en 2019 hari ama événement menshi, ama dance group twarayabona kandi yari active. Muri 2019 hari ama événement menshi, aba MC twarababona. Muri 2019 hariho catégorie nyinshi zari active, bisigura uburyo bwinshi bwa zijya catégorie. Donc muri 2019 dutanguriye kuri izi 10, ariko nibisigura yuko tuzokwama kuri izi 10. Plus turiko turinitia ico kintu ca competitivité, ico kintu ca créativité na innovation, nuko n'ubundi ariko aravuga yuko catégorie yiwe atayibonyemo azoca akoresha ingufu kugira en 2025 catégorie yiwe izobirimo. Ndibaza ko nashoboye kwishura kuri ico kibazo c'igituma ama catégorie amwe atashoboye kuboneka. Hari ikibazo ca best designer ni category nkizo nyene tubirabiye muri navuga ni biri mu kwidandaza kora ko nko muri Buja Music Award kuvuga ngo tugire category y'umu designer, category y'umukino, kuraba kwanza how yinjira muri industry ya entertainment, impact yiwe muri industry ya entertainment, kugira ngo tubone koko yuko akwiriye agashimwe ka BMA, kubera ko sagashuga dutora ahantu kano karazimvye cyane. Ego wabajije kandi ikintu c'abafans. Yes, abafans n'abantu dukwiye guha agaciro, en même temps abafans n'abantu bagoye gufatisha ku bwinshi bwabo no ku kuntu bigoye kuba detecta kumenya real fans ninde. Eske nujya atelefona ku radio gusa, nujya agira ama partage, nujya yama yitabira ibiteramo? Abafans ni benshi kandi biragoye kuba tosora muri ubwo bwinshi bwabo, ariko shout out tuzoguma tuzibaha mwubahwe aho muri. Abafans nimwe mugize abaririmbyi, nimwe mugize abastar mu bihugu, mu bisata byabo, agaciro baragafise aho bari hose. Uzokwimenyekanisha ko ari umufanzi wa naka hama uwo muntu areke kumushimira, azoba muhemukiye cyane gose. Ziko sata hari ikindi kibazo yumva yonyunganira? Urakoze. Mvutse ku kintu kijanye donc n'ama categorie atagiyemwo, nukuvuga ko inyuma y'imyaka 5 bavuga ati ushaka kwiruka cyane uritaza. Nukuvuga ko duhereye kuri izi categorie 10 ejo hazojamo n'izindi. Hama twafashe iziri direct, donc zihuye kugira umuntu aba umu artiste. En tout cas tuvuge ati uwo muntu nuko umu producer, nuko umu director baba bakoze, nukuvuga nivyo mwavuze umuziki uratambwa kugira umuntu amukorere iyo flyer kugira tumwiyumvire ko nuko nizo. Donc ni Buja Music Award
hari n'abandi bantu atari n'umuziki bariko bakora neza ibintu byinshi cyane ariko iyi ni Buja Music Award rero twarabye ziga secteur primaire kugira ngo umuntu abe umu artiste ategerezwa gucamo nukuvuga ko kugira ngo kuba umu artiste vraiment ntiwogira utaciye muri studio nubwo wowe ufite amawudio 5 urashobora kuraba ukavuga ati reka basifa ngire video nukuvuga ko izo secteur primaire zikontribuwa kugira ngo umuntu abe umu artiste ariko kidasigura ko wavuze abafana nukuri ntitwogenda aho kutuvuga yuko hazigera haba kategori y'abafana ahubwo muririmbye ubwiwe niwe ni inshingano yiwe yo kuriwadinga abafana biwe hama no kugumubaha cya kintu ujya mufana yagukurikira nyimba yagukurikiranye kubera ko wandika neza ukaza kwandika ibiharadabu zo bumuhemukiye nimba yagukurikiranye kubera ufise creativité kubera ko donc ni gari word abafana ntibagoye donc ikinovuga ko ari ikintu kiri bon, big gituma twaravye kujya kuntu waryoheye babafana kwa kuntu wamufise creativité kwa kuntu wamufise innovation niho ce tuvuga ati uwo muntu ariko arakora sinibaza ko manager yatwemera ko hazoba kategori y'abafana vraiment biragoye no kudetecta sinibaza ko ivyo bintu hari abantu bo bivamo hama inshuti ya bose yabajije ati mbese muri 2019 hari abaririmbyi bikuyemwo nivyo byarabonetse cyane bavuga ngo igiti kigukora mu jisho rimwe ntigikora mu jisho kabiri umuntu wese muzobona yabaye nomine nuko hari ibintu azoba yabanje kuzuza atwemerera ko jewe je suis partant canke partante yo kuba muri iyi competition ibi tubivugiye ngaha nuwo vamwo nuko azoba ashatse gutera akajagari ivyo navyo ntawo bibuza ariko nta numwe ida tuvuganye twicaranye canke kuri telefone canke ku zindi moye ataba tutamubwiye ati urimo mu banomine woba uri intéressé dukorane canke uje muri competition akavuga ati ego canke oya nico twakoze kugira tuvyevite nuko twaba contacté sinzi ko hari ikindi kibazo hariho akabazo ka kubera iki Buja Music Award ico kibazo kuva première edition twarakibajijwe cyane kandi twaracishuwe ariko reka ndagisubire ndacishore kandi kubera iki Buja Music Award Buja twashoboye kwishiramo kubera ko ndavuga nti umuntu umubwiye Burundi ikintu ca mbere gishobora kumuza mu mutwe c'est la capitale de ce pays Bujumbura ni capitale y'igihugu si kuvuga ko award ari y'abanyabujumbura gusa umuntu nk'uko ubu hariho capitale politique hariho capitale économique ivyo ni ibintu peut-être yoba ari nka complexe ariko twe ndashaka umuntu ko numva umenga arakumiriwe muri Buja Music Award tunavugishije n'ukuri umugwa mukuru wa entertainment uri Bujumbura ariko ntigisigura ko abavuye ruguru atari badashobora kuja muri Buja Music Award kanatsinda twese benshi muri twebwe twavuye ruguru sivyo urumva izina Buja niyo batera ikibazo ni kubera gusa tuvuga tuti niyo identité inyaruka niryo zina twumvise umenga ryo dandaza cane igihugu tubicishije kuri kapitale yayo kubera ko n'umuntu mubwiye uva hehe akumva ntamenye igihugu aragerageza agasubira kukubaza kapitale niye peut-être nubanze kapitale mu bindi bintu donc dukuyemo Burundi capital city niyo ica izambe imbere nka brand y'igihugu ego murakoze sinzi ko hari ibindi bibazo ndamwunganiye ku cizina gutora izina birasaba kandi ibindi bintu byinshi urashobora gutora izina umuntu akacumva ico kinako ntikizigere kija mu mutwe uvuga Burundi Music Award ntigisigura ko kitosona ariko antuka Buja Music Award karasona neza
kuva mu Gitega music ari deja mukumbati nawe wagiye kwindutse oya se abanyagitega kanatsinda yuko mwarabonye wanashaka nka industrie musicale abantu badomina hanini n'abantu bavuye ruguru n'abantu bavuye ruguru rero nta ico coco cikumira yuko ngo ni ivy'abanyabujumbura ico sico ahubwo ni muri yanzira gutora izina utegereza gutora ikintu kiri kinyaruka gufa wumva kikorohera nawe we guprononcer canke gusigura ego nico murakoze sinzi ko hari undi yoba gifise ikindi kibazo canke par rapport y'inyishu twatanze yaciye agira ikibazo kugira ngo dusozere no conference umwanya ibintu bya Music Award byari ibintu biryoshe cyane kuko byari ryo rya mbere habaye event nziza nk'iyi mu Burundi benshi barabishimye cyane abandi barabigaye bon narashimye cyane aba journaliste kuko nibo bantu ba mbere batuma ibintu nk'ibi bimenyekana ariko hari akandi kantu ntashimye tuko turategura ibi bintu kuko baratubwiye ngo twarabiye ngo agatumba ngo kubera iki ngo harabo twashizemo ngo bandi tutashizemo ariko babisiguye neza bashiramo umuntu mu gihe babona ivyo yakoze si kuvuga ngo benshi cyane ngatutse ariko si kuvuga ko bose babashizemo ku ba journaliste n'ukuri bagenzi banyu abo muva mu mafamiye mwiyaranje vraiment niba mwabona ati turashizemo par exemple with designer nimuze mubabare ngo je ngo nashaka ngo bya DJ Fernand giye ama club culturel genre aba bega bavuga gute mu Kirundi abinambo z'ikirundi niba tuko dukora ikintu cyo mu Burundi kweki tudashamo akaranga k'igihugu cacu eske nabo barakoze ibintu byiza ko tuzi hari ama club menshi cyane kubera iki bobo badashobora kujamo kuko aba gross aba diaspora n'abandi ariko abandi club nitubona nimwe eske nayo mu Burundi ubona ibintu bakora byiza ariko karakabazo kanje mu bisanzwe amipro ku bibazo canke ku ntererano utanze duhereye ku byo umugwi ndangakaranga ni ukuvuga ko BMA ishaka kugera kure twavuze ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi iyo reconnaissance y'ibintu imigwi ndangakaranga iriko irakora haba mu gihugu canke kuri scène internationale ni kuri turayireconnaissa nka BMA ariko twibuke ko hariho award ariyo umukozi award ariyo donc ihari kubwo iyo migwi ndangakaranga twavuze kare ko twashatse juste uwo mwaka duhere kuri secteur za mbere zikontribuwa ngaha wavuze entertainment na showbiz wavuze ati nubwo ntihararengerana twora bikindi dukora ni kuri nicashoboka turavyemeye ko kizokorwa ariko kandi nikitashoboka suko tutakokonesa agaciro canke contribution yabo muri culture hama kandi nkuko wavuze ubutaye akaranga batayibanga nubwo bitokunda ubu mwaka mu yindi kurikira nta bintu twaba turiko turakora imigwi ndangakaranga itarimwo hama wavuze ku kibanza ca Win Club nibaza ko bashatse kuvuga ubushuha ntihari ayer donc Win Club harashushe cyane ku buryo mwakiriye abantu benshi byotuma sizigenda gusigura byotuma umuntu agenda gutora awards ariko arabira ivyuya kubera harashushe cyane n'ahantu bugaye ahantu batugurutse biragoye rero yuko abantu bashobora kuba bahari ngo bushuhe urabarengera ku buryo usanga umuntu ariko arabira ivyuya ikindi kibanza cugurutse gishobora kiri VIP ariko kandi gishobora kuba kiri class ku buryo umuntu ushobora kuza yambaye agakoti kiwe cyangwa akavob kiwe akumva nyine atuje atekanye ikintu navuga d'abord ikibanza ku isi tugezemo ni interior design cyangwa decor
iki kibanza ejo urashobora kwinjira kitakimeze uko ugasanga ni ikintu kiri extraordinaire ivyo vyose twarabiravye kandi twaravyiyumviriyeko hama ikindi wotuza ko nuko hazoba hari climatize uwo munsi wa BMA murakoze sinzi ko manager yacawe ngerageje kumwunganira ni nka co kimwe muri 2019 ninde yarazi yuko kuri CCF hari kuba ijya decor twahagize donc mu gucagura ikibanza ntucagura gusa ngo hari ayere mais uba ufise igicapo mu maso yawe y'ikintu uzohakorera kandi mu gucagura ahantu uraraba peut-être amadefo aho hantu hafise ukabona n'uburyo uzoyakosora nimba hashushe l'endroit sera climatisé nimba hirabura hazoba hariho éclairage ibintu byose twaravyize twaraharavye kandi mu bintu dukunda gukora muri BMA turakora ama challenges turakunda ibintu bitoroshe turakunda ikintu cose tukironderemwo excellence niho ndakubwira nti ibuye rya diamant uraritora rikibuye ariko ukarifasona ukarigira ikintu ciza donc BMA nta atukora wizi première édition ngene yagenze n'ubu turabemereye yuko Win Club muzokwinjira le 26 izoba itandukanye niyo hari uno munsi bakoze ego akenshi evenement ni evenement isaba yuko uyu munsi nyine wa evenement itere induru ku mbuga ngurukanabumenyi mugiye gukorana gute n'abafotografe ku buryo amafoto azova muri BMA n'imiburi buri uyu munsi dushobore kurara tuyabonye apana vya bintu usanga evenement yabaye umuntu akaza kubona amafoto nyuma y'indwi nyuma y'ukwezi naye amafoto yaramaze gutagaciro ego wabajije ikibazo kijanye ikibazo ca envelope ku artiste ico ciyumviro twari tugifise kuva no muri 2019 ariko BMA turaba dufise budget y'iwacu idufasha gushobora kuronka zijya trophée ndi naco gituma tugenda turondera aba partenaire kugira ngo nabo bashobore kugira gute kuzana ako kabahasha mu bintu dukora turegera abo bantu tukabasigurira umugambi tukanabereka n'ico kintu co gushimira umuntu mu kumuha envelope donc aba partenaire babitwemereye hazoba hariho ama envelope ariko intererano ya mbere ya BMA ni kubanza kuronka kajya gatrofo buze uti ushira mu kabati ego murakoze urabajije ikintu kijanye n'abafotografe navuze mu ba partenaire tuko turakorana ko hariho iteka barafise studio barafise ivyuma bikwiye muri partenariat dufitaniye hariho yuko bazoduha team zikwiye zo gushobora gukora kuri evenement sinzi ko mu kwantisipa hariho na partenariat ya Buja TV barashobora kuzoba bariko bara broadcastinga evenement kuri antenne yabo bisigura ko utabonye ifoto uzobiraba live ego rakoze ntihobura amacritique canke ayandi matake ni ukuri ico dushaka nka BMA ni excellence mu bikorwa byose ariko kandi hari igihe ushobora ni nk'uku sinibaza ko ni nk'uko tuvuga ati twebwe kuri excellence dushaka twoshaka ko twobikorera nko mu bwato par exemple mugabo ugasanga budget iraturimita canke ikindi kintu kirashobora kuturimita ariko mu byo tuzoba dufise kugira ngo bigende neza kugira ngo habeho transparence ikintu cyose tuzoba dufise canke dushoboye tuzogikora ariko tutinyoye yuko hariho abandi bazoba bafise akazi canke bogira akazi ko kugira gusa babikritike batore utunenge ivyo navyo biguhagaritse ntubufise iyuca canke intumbero ariko n'izindi suggestion muzogira nukuri turi prêt yo kuzakira ashobora no kuba
ukaraba ati kumega ntikirabuminga mubona gute mukoresheje aka gasystem donc mukatubarira nibaza ko abajournaliste nibo bantu ba mbere bashaka gukiza ikintu ni nabo bashaka kucica murakoze kandi muganira n'abantu benshi mushikira abantu benshi donc muraza abafani muraza aho bipfira muraza aho bikirira you are welcome ku kintu cose ari gishoboka tuzaba turi proud kuba twaba twagikoze murakoze nshuti yabajije kuri droit d'entrée ya BMA ivyo biri mu bintu tuzogenda tubabwira atari kera cane nkuko wavuze ngo amafaranga yarazi ariko sinibaza ko yarazivye nshuti ntivyari hejuru cane okay turabemereye yuko bivanye n'aho tuzokorera uko hangana bivanye n'amatariki uko azobameze nibaza ko tuzociga ko kugira tumenye igitigiri dushiraho kuko igitigiri kidependa aussi n'abantu wifuza kwakira plus igitigiri kija hejuru plus wifuza kwakira abantu bake plus igitigiri kija hasi plus nuko ikibanza kiba kikwemerera kwakira abo bantu donc ibyo ni ibintu tuzobamenyesha mu minsi iri imbere co kimwe na liste y'abanominees numvise atani nuko murabaza benga ntimushushe kumenya abantu bari kuri izo liste ariko ntaco biri mu bintu mu minsi iri imbere tuzoca nuvuga ni turekura tuzoca dupublier tuzoca twanonsa yego nibaza ko atawundi afise ikibazo n'uwo bagifise canke ejo yavyibagiye ejo akaba acibuka azoshobora kutubaza reka je ndabashimire mwese mwaje ngaha mwese mwatwitabiriye jewe ndi umujournaliste je ndazi akamaro k'abajournaliste we don't take it for granted ahubwo hari ikindi kibazo je nama mbaza abantu bategura ama evenement iminsi yose ko barabategura barabahamagara bashushe ariko hageze kwinjira ugasanga ni ngoma je nama ndacibaritsa Isaac TV. Oh.